ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahoza miryango, kaze muri iki kiganiro cacu cyo kuri wa gatatu itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2022, nazo zigizwe n'ingingo zikurikira. Inama y'ibihugu vya Commonwealth ibera mu Rwanda uyu munsi yibanze ku kibazo c'ubwisanzure mu gushikiriza ivyiyumviro cane mu itangazamakuru. Umugwi wa M23 uhanganye na leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo uvuga yuko washimishijwe n'ivyavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika y'ubuseruko isaba ihagarikwa ry'intambara muri ico gihugu bidatevye. Aha ni mu gihe imigenderanire hagati y'Abanyarwanda n'Abanyekongo ku ruhande rw'umuji wa Rubavu igira ingaruka ku bucuruzi kuva aho Kongo ishiriyeho amasaha y'umukwabo. Twahombye aho ese niba wagenda gukorera bibiri se buno wabikoreye. Naje na moto ya 6 ngiye gusubira na moto ya 700 deja no gukorera amatike. Rutwe twajyanye amagare imizigo tuyisizeho nta nubwo bayitwishuriye bitewe nuko nyine base bafunga umupaka imizigo tuyitayeyo natwe turataha. Turababwira kandi no kwitahukanwa ry'igisigarira ca Patrice Lumumba incungu yo kwikugira kwa Kongo ya catahukanywe uno munsi. Tubafitiye n'ikiganiro c'abakenyezi. Iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Niyo nkuru niwe abashikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC. Abatalibani muri Afghanistan basavye imfashanya makungu kubera nyamugigima iteye ubwoba bizwi ko yisha abantu benshi cyane mu manuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Umurongozi w'inzego z'ibanze z'abatalibani agereranya ko buri abantu 1000 bapfuye, abandi benshi bakomerekejwe n'ico kinyamugigima cugarije igisagara ca Koste mu ijoro ryakeye. Ni inkuru ya Etirajan Anbarasan mushikizwa na Robert Patrick Misigaro. Amazu menshi yubakishijwe ivyondo yasigaye ari bihomoka gusa mu ntara ya Paktika mu burengero bwa Afghanistan, mu gihe ariyo yakozweko cyane kurusha ahandi. Nyamugigima yatanguye igihe abantu bari muhira baryamye. Harungitswe indege za kajugujugu mu kugerageza gufasha abakomeretse hamwe no gushikana imiti mu bigwati bihakikuje. Ibiharuro vy'abahasize ubuzima biguma bihindagurika mu gihe abajejwe intwaro bakigowe no kuronka amakuru ava mu bigwati vyo mu misozi. Abatalibani bari ku butegetsi muri Afghanistan bavuga yuko baza kwakiriza yombi imfashanyo y'amakungu. Iyi nyamugigima ya mbere ihitanye abantu benshi mu myaka 40 muri iki gihugu yanumvikanye i Kabul muri Pakistani hamwe na kure cyane mu Buhinde. Ikigo mpuzamakungu kijejwe inguvu cagabishije Buraya ko bukwiye kwitegurira ko Uburusiya bushobora kuzobukatira gaze yose mu gihe c'imbeho kiza. Utwara ico kigo Fatih Birol yavuze ko yizeye ko Uburusiya ubu buriko bukoresha intumbero kugabanya gaze burungika mu bihugu vy'umuryango wa Buraya kugira ngo ntibandanye biyibika. Ibi bishobora guha inguvu nyinshi Uburusiya mu ntango z'uyu mwaka. Ibihugu vya Buraya vyiyemeje kugabanya gaze bikura mu Burusiya ariko n'umugambi uzofata igihe. Bihore yagabishije ko kuguma bironka gaze bishobora kuba ari nkenegwa. Umukinyi w'umunya Senegal Sadio Mane yahejeje ibikenewe kugira ave muri Liverpool aheze aje muri Bayern Dominique mu masezerano y'amadolari miliyari 33. Uyu musatirizi w'imyaka 30 yatsindiye igikombe cyo ku mugabane wa Buraya, atsindira irushanwa rikuru ry'igikombe mu Bwongereza be n'igikombe cy'isi cy'imigwi muri iyi myaka 6 yaramaze muri Liverpool. Yagize amasezerano azomara imyaka 3 n'imigwi y'Ubudagi. Mu ntango z'uyu mwaka Sadio Mane yafashije Senegal itsindira igikombe c'umugabane wa Afrika mu kwinjiza penalty ku mukino wa nyuma na Misiri. Iyi ni BBC gahuza miryango. Umugani wa Samura wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman bwabaye ubwa mbere agendera Turkiya kuva umunyamakuru w'umunya Arabia Saudite Jamal Khashoggi yiciwe muri Istanbul haraheze hafi imyaka 4. Uru rugendo ruboneka nk'indi ntambwe igamije ihera yo guharirwa ivomo n'amakungu
bari bafatiye uyo mugano Samuragwa inyuma y'ugo rupfu. Ni inkuru ya Yolande Nel mushikirizwa na Syriac Muhawe nayo. Inyuma ry'iyicwa n'agashinyaguro ry'umumeshamakuru Jamal Khashoggi mu nzu y'ubuserukizi bwa Arabia Saudite Istanbul mu 2018, ido nido ry'uko byagenze ryagiye rirashirwa ahabona buhoro buhoro n'abategetsi ba Turkiya, ivyateye iceyi umugano wa Samuragwa w'ingoma ya Arabia Saudite. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri yaciye ihagarara. Ubu impande zose zirafise ibituma bikomeye byo gusubira kwiyunga. Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yiteguriye amatora mu mwaka uza, ariko ararondera abazana imitahe hamwe n'imfashanyo mu gufasha guteza imbere ubutunzi bw'igihugu ciwe bugeramiwe. Hagati aho n'ubwa mbere umuganwa Samuragwa Mohammed bin Salman agira urugendo rutarurwo mu kigobe c'abarabu muri iyi myaka 3. Ariko aragerageza kugarukana igihagararo yari afise mu karere imbere y'urugendo rwa perezida wa Amerika Joe Biden mu kwezi kuza. Iginyo ry'umuyobozi yishwe yitangiye kwikukira kwa Kongo Patrice Lumumba ryashize muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko riratemberezwa mu bibanza bitandukanye by'igihugu. Niryo ryonyene ryasigaye ry'uyo yabaye umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu yishwe mu 1961 n'inyeshyamba zifadikanije n'abacangero b'ababirigi. Ikiziga ciwe cashizwe mu mara bita acide kiraheza kiyongerayo. Iryo ginyo rizotangura kujanwa mu gisagara c'amavuko yiwe Lumumbaville, ryongere rijanwe ikisangani aho yahereye guharanira iza politiki, rijanwe ni Lumumbashi aho yiciwe. Isanduguru ririmwo iryo ginyo rizoshingurwa ubwa nyuma ku mugwa mukuru i Kinshasa. Abantu batari munsi ya 4 bapfuye muri mwisanganya rya gari ya moshi muri Tanzania, abarenga 130 nabo barakomereka. Kompanyi ya leta ijejwe gari ya moshi yavuze ko uduce twa gari ya moshi bita wagon 8 twavanye ko turaheza duta ibarabara mu ntara ya Tabora mu burengerazuba bw'ico gihugu. Mu ntango z'uyu mwaka umuntu umwe yarapfuye igihe gari ya moshi yatakaza ibarabara uko nyene mu buraruko bwa Tanzania. Florentine urakoze makoniye nkuru kuri ayo makuru ya BBC. Nkuko tumaze iminsi tubibabwira rero dusubire i Kigali, ahariko haba inama y'ibihugu 54 bigwiriyemwo ivyahoze bikoronizwa n'Ubwongereza mu gihe c'intwaro ya gikoroni. Uyu munsi abari muri iyo nama igira 27 bakaba bibanze cane ku kibazo c'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro mu itangazamakuru, ikibazo kivugwa yuko u Rwanda rutifashemwo neza mu gihe rufise bamwe mu banyamakuru bigenga mu mvuto. Navuganye na mugenzi wacu Bacuzuzo ariko aradukurikiranira iyo nkuru, abanza kunsobanurira ivyaranze inama y'uno munsi. Abayitabiriye bagaragaje ko nubwo hari ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth bihagaze neza mu bwisanzure bw'itangazamakuru nka Jamaica, ariko hari n'ibindi nk'u Rwanda biri inyuma cyane, aho itangazamakuru rigifatwa nk'irinizwe nk'uko bivugwa ku rutonde rw'isi ruheruka rwa World Press Freedom Index. Muri iyi nama rero abavuze benshi birinze kugaruka ku Rwanda by'umwihariko cyangwa kurengera mu kunenga ubutegetsi. Navuganye na Madame Dion Jackson Miller, umunyamakuru inararibonye muri Jamaica, ambwira ko ubwisanzure ari ingenzi mu iterambere uko byumva. Well, I think it's easy for governments to talk. Yewe biroroshye kuri za guverinoma kuvuga nk'uko binoroheye Commonwealth kwivugira, kandi ntekereza ko za leta nyinshi zemera ingingo y'ubwisanzure bw'itangazamakuru, ariko iyo urebye ibyo bakora mu by'ukuri ntabwo ari byo usanga bavuga. Kandi simbona rwose ko twavuga ibijyanye n'imiyoborere ya demokarasi no kubahiriza ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu gihe hari ikibazo ku mutekano w'abanyamakuru. None ko u Rwanda ruhagaze nabi kuri ivyo vyegeranyo mpuzamakungu kuri ubwo bwisanzure, ndetse rukavugwa ko gufunga abanyamakuru bamwe, abategetsi bavuze iki muri iyi nama? Ibijyanye
bijyanye rero n'ubu bwisanzure n'itangazamakuru bireba ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere, ni ikigo cya leta, kandi iki kigo umwaka ushize cyasohoye raporo yerekana ko ubwisanzure hano mu Rwanda buri ku bipimo byo hejuru rwose ya 90%, nubwo bwose izo raporo mpuzamahanga zo zishyira u Rwanda mu myanya y'inyuma cyane. Umuyobozi w'iki kigo rero nashatse kuvugana nawe ngo mubaze kuri icyo kinyurano kinini hagati y'izo raporo zombi, hamwe no kuri ibyo bivuga ku banyamakuru n'abatanga ibitekerezo kuri YouTube bafunzwe, ntiyanyemerera. Gusa kuri iki cy'abavuga ku banyamakuru bafunzwe, Yusta Kayitesi, umuyobozi w'iki kigo, hari ibyo yabwiye iyi nama. Twinjiye muri uyu muryango wa Commonwealth kuko twemeye amahame yawo, harimo n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo turi kuvuga. Kuba dufite abanyamakuru bafunze, abanyamakuru kimwe n'abandi banyepolitiki cyangwa abandi bantu nabo bakora ibyaha, byaba ari bibi rwose gufunga abanyamakuru kubera gukora umwuga wabo. Ariko nanone uyu munyamakuru uzakora icyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina azagikurikiranwaho. Samba, urabona iyi nama yatanguye ku munsi w'Imana yakomeje gukorera mu migwi, hirya y'ejo ku munsi wa gatanu biteze inama y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango. Ubona ibikorwa muri rusange bigeze he? Mu mujyi wa Kigali muri rusange iyi niyo nama nini ngira ngo bakiriye no mu mateka. Nicyo kintu abantu bari kuganiraho muri rusange, nicyo kintu abacuruzi barimo bagerageza kuvuga bati tubyaze umusaruro, dukuremo inyungu. No mu bikorwa byayo urebye ubona biragenda birushaho kwegerana uko abakuru b'ibihugu bagenda baza mu gihugu. Ejo igikomangoma cy'Ubwongereza cyarahageze, umuhanda munini w'i Kigali usa naho ufungwaho gatoya kurusha uko byari bimeze mu minsi ishize. Ubu ngubu rero igice kigiye gukurikiraho guhera nk'ejo ni faze ya nyuma y'ibyo biganiro igana ku musozo w'iyi nama y'iki cyumweru. Urakoze Samba Cuzuzo. Tugume ku makuru yerekeye uwo muryango wa Commonwealth. BBC yamenye yuko umunyamabanga mukuru wawo ahanganye n'abategetsi b'ibihugu 54 biwugize, mu gihe hasigaye iminsi mike ngo yongere kubasaba kumushigikira mu kiringo kigira kabiri. Ubunyamabanga bwa Commonwealth burongowe na Patricia Scotland buregwa gushaka guhisha ibiri mu isuzuma ryigenga ryakozwe ku mafaranga yakoreshejwe, bivugwa yuko ryoba ririmwo ivyo rinegugwa. Inkuru ya James Lander mishikirizwa na Victoria Wonkunda. Abakuru b'amareta ari mu muryango wa Commonwealth bari kujya mu Rwanda mu nama iri kuba muri iki cyumweru. Prince Charles, igikomangoma cya Wales, nicyo kizahagararira umwamikazi Elizabeth wa kabiri, ariko amatata aravutse. Ashingiye ku cyegeranyo cyakozwe n'ikigo EY gikora isuzuma ry'umutungo, cyasuzumye umutungo wahawe ibiro bikuru by'umuryango wa Commonwealth biyobowe na Lady Scotland. Ibi biro byanze guha icyo cyegeranyo urwego rukuru rw'uyu muryango wa Commonwealth bita Board of Governors. Uru rwego ruhagarariye ibihugu bigize uyu muryango nirwo rwasabye ko icyo cyegeranyo gikorwa. Mwibaruwa BBC yabonye, ukuriye urwo rwego Kevin Isaac yavuze ko babaye kandi yamaganye icyemezo cy'ibiro bikuru yisi cyateje umwuka mubi ku buyobozi bw'umuryango. Umuvugizi w'ibiro bikuru yavuze ko icyo cyegeranyo cyakererewe, ko harimo n'ibyavuzwe bitari byo, ariko ko bizeye ko ayo matata aza gukemurwa vuba. Nyamara abo mu muryango wa Commonwealth baravuga ko icyo cyegeranyo kirimo ibinego ku biro bikuru, kandi ko cyakumiriwe mu gihe Lady Scotland ari kwiyamamariza ikiringo cya kabiri cyo kuyobora ibyo biro bikuru by'umuryango. Inkuru ya James Lander. Umugwi w'inyeshyamba za M23 uhanganye na leta ya Kongo uvuga yuko utemera kurekura umujyi wa Bunagana nk'uko byasabwe n'inama iheruka y'abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Afurika y'ubuseruko yahamagajwe kugira ngo ironderere umuti intambara iberaho mu burasirazuba bwa Kongo. Kimwe mu byemezo by'iyo nama ni uko uwo mutwe wa M23 urekura umujyi wa Bunagana uherutse kwambura leta ya Kongo. Uravuga yuko ushaka kugirana ibiganiro na leta y'ico gihugu. Ni inkuru ya Primendi ku Makenga ari Nairobi. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma avuga ko uwo mugwi witwaje ibigwanisho washimye ko bakuru b'ibihugu ba East African Community EAC basabye ko intambara ihagarara ubwo nyene.
mu gihe abo bakuru basabye kandi kuva mu bibanza vyigaruriwe ubu vuba, aho hakaba harimo Bunagana iri mu minwe ya M23 nyene. Majoro Wiringoma avuga ko igikenewe ubwa mbere ari uko haba ibiganiro na leta ya Kongo. Kuhava si kibazo, dushobora no kuhava ubunyene, ariko baca batangura kuturasa, baca bavuga ngo twagaruje Bunagana twabirukanye. Nayo ivyo bihugu by'amakungu birazi neza ko hari amasezerano twasinye na leta ya Kongo. Nibashire igitutu kuri iyo leta yumve ivyo turwanira, nayo twebwe imiryango y'ibiganiro iruguruye. Uwo muvugizi wa M23 avuga kandi ko atabwoba batewe n'ingabo EAC ivuga ko igiye kurungika mu buseruko bwa Kongo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho na M23 irimwo. Majoro Ngoma haranasuzugura ingingo y'ubutegetsi bwa Nord Kivu yo kubuza ko hari bidandazwa bicishwa ku mupaka wa Bunagana ugenzurwa n'abagwanyi b'uwo mugwi. Avuga ko abo bategetsi basanzwe bazi ko ivyankenerwa vy'ibanze abanyagihugu bakoresha harimo n'ivyo kurya byinshi biva hakurya muri Uganda. Twimende ku Magenge, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Twerekeze hakurya mu muji wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, umuji uhana urubibe n'umuji wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yategetse yuko imipaka iyihuza n'u Rwanda izohora ipfunga igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo. Ni nyuma yaho Kongo iregeye u Rwanda gushigikira umugwi w'inyeshyamba wa M23. Nibirego rero u Rwanda ruhakana. Icuka rero kiri hagati y'ibihugu byompi catumye abanyarwanda bahora bakorera mu muji wa Goma bajayo bikandagira. Ibi ngo bidindiza kandi imigenderanire y'ubucuruzi hagati y'ibyo bihugu byompi. Mugenzi wacu Ive Bucana ari mu muji wa Rubavu yaduteguriye inkuru ikurikira. Ubu ni saa 9 zuzuye, ndi ku mupaka wa Rubavu, mupaka wa Petite Barrière uhuza umujyi wa Rubavu n'umujyi wa Goma. Umupaka ubu ku ruhande rwa Kongo bafunze, ariko abasohokamo ntabwo ari benshi cyane nk'uko byahoze mbere. Bamwe muri bo ndavugana nabo. Yego, mvuye muri Kongo. Ukora iki muri Kongo ubundi? Hari business nkorerayo. None ibibazo byari bihari mu minsi ishize byarashize? Ntabwo birashira, ariko urabona biri kugabanukaho gatoya. Ko mu minsi ishize nta nubwo twambukaga. Hari imvururu bagatera abanyarwanda amabuye. None ubu ngubu nta ubatera amabuye, nta kibazo gihari? Nta kibazo kinini gihari, ariko dutaha kare, nk'ubu ngubu akazi kaba kagihari, ariko twebwe abanyarwanda turataje. Kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, Kongo yatangaje ko imipaka yayo n'u Rwanda izajya ifunga ku isaha ya saa 9. Ni icyemezo ngo kibangamiye benshi mu banyarwanda bakora ubushabitsi mu mujyi wa Goma. Twahombye aho, ese niba wagenda gukorera bibiri se buno wabikoreye. Naje na moto ya 6, ngiye gusubira na moto ya 700. Deja no gukorera amatike. Uko ubonye akazi nicyo gihe wagenderaga. Hari wakabonaga mu gitondo, hari wakabonaga mwaya masaha. Akaribwo yambuka nakajya gucuruza ibya nimugoroba. Aya masaha niyo masaha yo guhaha. Umukongomane aha ino sa, ariko nano mu Rwanda naho ni gutyo. Umuntu wari wose ibya nimugoroba abihaga saa 9, saa 10 kuzamuka. Umva rero iyo bibaye saa 9 akazi karahagaze. Uyu nawe asunika ibicuruzwa bigenda ku magare y'abafite ubumuga. N'utwa twajyanye amagare imizigo tuyisizeho nta nubwo bayitwishyuriye. Bitewe nuko nyine bahise bafunga umupaka, imizigo tuyitayeyo natwe turataha. Twakoze mu gitondo ariko nyuma saa 6 nta kintu dukoze. Sinzi ukuntu turi bubeho tu. Mu minsi ishize umuyobozi w'umujyi wa Rubavu yavuze ko u Rwanda ruhamagarira abaturage barwo kwirinda ingendo zitari ngombwa no kwigengesera kubajya mu gihugu cya Kongo. Ese bo barabivugaho iki? Yego, biragoye, turabikora kubera ubuzima, tumenyereye gukorera muri Kongo, natwe tugenda dufite ubwoba, ariko kubera ubuzima turagenda. Ubuhahirane hagati y'abatuye umujyi wa Rubavu n'umujyi wa Goma buri ku kigero cyo hejuru, gusa ubu birasa n'ibigenda gahoro kubera icyuka kibi gitutumba hagati y'ibihugu byombi. Ive Bucyana, BBC Gahuza Miryango mu mujyi wa Rubavu. Arakoze Ive Bucana. Dushikanye ku isaha 1 buri minota 11 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye
karabaye ya telefone ndayibuze noneho. Ubwo washatse neza mujye. Wari wayibitse ese mujye? Umva nye, nene ishyizano nizeye pe. Rwose nta muntu n'umwe wari uhazi. Iyo byabaga ngombwa kumva hano nayigendanaga. Uzi telefone twawe nande koko? Singaho bya bimenyetso mwashakaga gukoresha mu mushinja birarigise. Ubu si gukora yonyine rimwe amafoto n'amavideo twakwerekana muri polisi turabigenza dutanye. Ni 12:45 kuri BBC. BBC ibasubize muri Kongo iginyo ry'igisigarira tuwari imboneza mu kurondera intahe yo kwikungikira Patrice Emery Lumumba. Leta y'Ububirigi yasubije Kongo uyu munsi niho ryashika mu gihugu inyuma yo gushika Kinshasa rero mu gitondo c'uyu munsi ryaciye rijanwa mu gisagara c'amavuko tiwe Lumumbaville mu nyuma ridakaba ritegezwa kujanwa Kisangani aho yatanguriye politike imbere yo gushikanwa aho yitiwe Lumumbashi hanyuma rikazohingurwa Kinshasa gushingurwa ejo. Iryo ryinyo rya Patrice Emery Lumumba ryajanywe mu Birigi n'intwazangabo y'umupolisi inyuma yaho agandaguriwe mu kwezi kwa mbere 1961 n'abacangero b'Ababirigi. Ibihugu vya Buraya vyamurega gukorana n'icahoze ari leta zunze ubumwe z'Abasoviete bakeka yuko zarondera ubutunzi bw'amabuye y'agaciro. Umunyamakuru wa BBC Damien Zen yavuganye n'umukobwa wa Lumumba Julian Lumumba atangura kumubaza uko yakiriye iyo ngingo yo kubasubiza igisigarira rudende c'umubiri wase. Nyuma y'imyaka irenga 60 tutazi icyabaye ku mubiri wa data birasobanura ikintu kinini. Nk'umukobwa n'abahungu nukunamira umubyeyi no kumushingura mu cyubahiro twifuza. Ariko ikintu cy'ingenzi kuri jye nuko data atari uwacu gusa nk'umuryango. Yari afite ishusho yo ku rwego rw'igihugu, ku rwego rwa Afurika ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Nyuma rero yo kumunamira nkatwe n'uw'igihugu kuko yapfiriye abanyekongo, Kongo ndetse n'ibitekerezo bye. Ariko iki ni nk'ikimenyetso kuko igisigaye nk'umubiri we mu by'ukuri ntibihagije. Ariko agomba kugaruka mu gihugu cye aho amaraso ye yamenekeye, kandi ibyo ni ingenzi cyane kuri jyewe. Woshobora kuvuga ingaruka urupfu rwe rwagize kuri kahise k'igihugu? Rwahinduye ibintu gute? Yego, byahinduye ibintu byinshi. Yatsinze amatora yo mu 1960 mu gihe cy'ubukoloni bw'Ababirigi, urumva, kandi bari barakoze ibishoboka byose ngo ntatsinde. Ndetse yari ikimenyetso cya demokarasi n'umwimerere wa demokarasi y'iki gihugu. Rero igihe bamwicaga bishe na demokarasi y'iki gihugu. Ibyo tubamo ubu ni ingaruka z'ibyabaye icyo gihe. Juliana Lumumba umwe mu bana ba Patrice Lumumba. Reka ubu naho tumvirize ivyo mugenzi wacu Yvette Kabatesi yabateguriye mu kiganiro c'abakenyezi. Mu Rwanda harabera imurikagurisha ry'ibikorerwa mu Rwanda cyangwa Made in Rwanda ryateguwe mu rwego rw'inama CHOGM iriho ibera i Kigali. Abacuruzi baryitabiriye ngo biteze kuzavanamo inyungu zitandukanye. Nka Ange Mukagahima ufite uruganda Zima Health Group rutunganya ibikomoka ku gihingwa cy'igihaza. Ange yaratuganirije ariko mutwihanganire kubera urusaku rw'urujya n'uruza ruri muri iryo murikagurisha. Dukora amavuta y'inzuzi, dukora biswi zo mu nzuzi, inzuzi zikaranze ndetse n'ifu y'inzuzi. Dufata inzuzi tukazikamura, inzuzi zifite amavuta kimwe n'izindi mbuto nyinshi, burya imbuto zose zigira amavuta niyo protecting urubuto mo imbere. N'inzuzi rero zigira amavuta menshi ayo mureba hano. Uruyuzi ukarukamura ku buryo ruva mu icupa ringana gutya rya litiro y'amavuta cyane rwose. Kugira ngo se ubone litiro y'amavuta uba wakoresheje inzuzi zingana gute? Ibiro 3. Imbuto rero z'inzuzi muzivanye nazo gusa? Tuzivana mu karere k'Iburasirazuba bwa Afurika, Tanzania, Uganda,
uganda DRC Kenya hose dukorana nabo ntabwo dukorana n'abahinzi bo mu Rwanda gusa ariko by'umwihariko no mu Rwanda zirahari. Mwavuze ko mufite uruganda nabonye mukoreramo cookies no kuvuga ngo utuntu two kurya toya mu nzuzi nabonye mufite n'inzuzi zikaranze ubwazo ubusaruro navuga ngo w'urwo ruganda ku munsi bungana gute? Nkuko mwabonye ko dufite produits zitandukanye wenda guhita mvuga ngo ni quantité runaka kuri buri produit ariko muri rusange ku munsi bitewe na capacité dufite ubu ngubu dushobora gukora igice cya tone ku munsi. Ariko ibyo byose hari aho mwavuye ari naho mugeze? Dutangira nyine twatangiye ari igitekerezo natangiye ngira umunyeshuri Butare muri kaminuza umuntu akoresha nk'abanyakabyizi babiri ariko ubu ngubu tugeze ku bakozi 12 bahoraho twagize impact ku ma business yandi atandukanye kuko byose ntago tubyikorera hari nk'akazi tuba dutanga branding marketing ibintu byinshi kandi byaje kubera iyi company iri abahinzi barazamutse ibyo tubafatira ni byinshi ndetse urumva ko kuba turi gushora muri research nuko tuba tubona ko hari intumbero y'uko byagira umumaro muremure cyane. Hama ngusanze hano anje navuga mu imurikagurisha rijyanye n'ibikorerwa mu Rwanda ariko rishamikiye kuri iyi nama ya CHOGM. Wowe witezemo kungukamo iki nk'umuntu ubyaza umusaruro igihingwa tubona hano mu Rwanda kigihaza? Nujya no mu supermarket yo hanze urasanga harimo ibicuruzwa by'ibihugu bitandukanye ariko nujya gushaka made in Rwanda usibye wenda nk'agakawa kamwe uzabona mu birometero byinshi ariko biragoye kugira ngo tubone made in Rwanda yo ku-exportinga cyangwa se nano mu supermarket yacu no mu masoko yacu. Ku-investinga rero muri ibintu uko twagiraga ngo dutanga uruhare rwacu nk'urubyiruko mu gukora ibintu byabasha koherezwa ku isoko mpuzamahanga ndetse natwe hano mu gihugu tukabirya. Hano rero witeze kuzavanamo amasoko? Yego twitezemo amasoko twitezemo abafatanyabikorwa twitezemo feedback z'abakiriya nicyo ngicyo turimo turashaka bari amahirwe menshi kuba wabonera abantu bavuye mu bihugu bitandukanye icyarimwe nka gutya ubakuraho ubumenyi ubakuraho network ubakuraho no kuba bamenya ibyo ukora bakamenya ko mu Rwanda dufite ibintu nk'ibi so dufite iryo shema kandi aka kanya gato cyane tumaze hano ababibonye baba excited babishimye ari n'ibyerekeranye no kugira ngo tujye dukora uruganda rutavuka mu gitondo ngo ninjoro rupfe ahubwo ruzamara imyaka 100 igihumbi. Anje kuba uri umukobwa ukaba waje kumurika ibintu byawe muri iyi nama ya CHOGM urumva ushobora kugira y'amahirwe? Yego rwose nabyo bishobora ku-impactinga kuko n'aba bantu baba baza kuduhahira iyo babonye muri kubicuruza muri abadamu muri abagore hari ukuntu babyizera hari ukuntu babwira ukabona kakunze n'amateka ari nyuma y'icyaguzi. Iyo wumva ukiri umwana w'umukobwa navuga kuri wowe wumva bimeze gute? Mba numva bidahagije ntago bihagije rwose kuba turi abadamu cyangwa turi abakobwa turi batoya ntitukabigira urwitwazo ngo cyangwa se bitume twumva ko ari ikintu cy'igitangaza. Nifuza nakora ibirenze ibi kuko nk'iyo ugiye mu banyamahanga cyangwa se mu bindi bihugu usanga umuntu agira imyaka 16 18 akora ibitangaza traveling akajya gukora business mu bindi bihugu. Twebwe rero ku myaka yacu ntitukumve ko ibyo bihagije ahubwo turacyafite byinshi byo gushora kugira ngo ntihazamuke umuntu umwe nazamuke anje gusa hazamuka abantu benshi muri community. Anje Mukagahima ubyaza umusaruro igihingwa cy'igihaza ni na hano dusoreje muramukeho. Anje Mukagahima arakoze. Murumvise rero abari mu karere k'ibiyaga binini yuko mufise isoko ry'imbuto z'imyungu imbuto z'inzuzi nkuko Ivete yavuga imbuto z'ibihaza. Naha rero dushorere ikiganiro cacu cyo kuri uno mugoroba twababwira yuko inama y'ibihugu bya Commonwealth CHOGM iri kibera i Kigali mu Rwanda uno munsi yibanze cyane ku kibazo c'ubwigenge mu gutangaza ivyiyumviro cyane mu itangazamakuru ikibazo u Rwanda bivugwa yuko rutifashemwe neza cyane ugereranije n'ibindi bihugu. Naho imigenderanire hagati y'u Rwanda na Kongo imaze gutuma urudandazwa cyane kubakoresha inzira ihuza
Goma n'umujyi wa Rubavu bavuga yuko ubu urudandazwa rwabo rutariko rugenda neza naho umugwi wa M23 uravuga yuko utadoshira mu ngiro icifuzo cyo gusubiza umujyi wa Bunagana nkuko mwavyumvise. Iki kiganiro cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva na Florentine Kwizera. Turabashimiye mwese abahisemo BBC gahuza miryango.